Rima worore kijambere ni ikiganiro giha akanya abarimyi, aborozi nabo bose begwa n'uburimyi n'ubworozi bagira ico bashikirije kugira ngo haboneke umwimbu ushimishije. Rima worore kijambere ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Black FM. Bakunzi ba Radio Black FM ndabaramukije nonge ndabakaze na karibu muri kino kiganiro Rima worore kijambere cyo kuri uno munsi kigiye kuremeshwa na jewe Trezor Ngoga. Tuzagushimikira igiterwa cy'umuceri, mbega ni gute bafumbira igiterwa cy'umuceri, nizihe ngwara zifata igiterwa cy'umuceri, ni gute bazivura. Ibibazo byose biza kwishurwa n'umufundi ndimo Bofisi Niyungeko asanzwe kurikirana abarimyi b'umuceri bo kumubone. Mukanya gatonya twinjire mu idonido rya kino kiganiro. Ninde muri mwebwe yifuza gukora homba, ninde muri mwebwe atifuza gutera imbere, dukura amaboko mu muzu maze dutera imbere, dukura amaboko mu muzu maze dutera imbere. Barayamaze gushaka umuce hacika ijoro kubushaka umubira nawe akabira kuya Twinjire mu idonido rya kino kiganiro Rima worore kijambere aho turi kumwe n'umufundi w'indimo Bofisi Niyungeko. Mbega hari ingwara zifata umuceri ni nkizihe? Mutubajije ikibazo ciza kandi iki kibazo nasaba ko umuntu wese yitwa umurimyi canke n'uwipfuza kuzoba umurimyi yogikurikirana cane kuko twamaze kuvuga yuko umuceri ari kinyabuzima. Rero ikinyabuzima cyose kirategwa gihura n'ibibazo bitandukanye. Igiterwa cacu c'umuceri kimaze kuba ikinyabuzima naco kirategwa n'ingwara. Izo ngwara nazo sizindi ingwara zikunda gutera umuceri cane, hariho iyo bita virus. Hariho ingwara z'amavirisi zikunda gutera umuceri cane gose. Hariho indi ngwara igira kabiri bita pirikirariose. Iyo nayo irakunda kubangamira umuceri. Surtout nko ngahi wacu hariho imbuto bita IR79 twarigeze kuyitera igihe kimwe, irategwa cane n'ingwara bitwa pirikirariose. Ni ingwara yataka cane iyo IR79. Twarajibonye ngahi wacu byaragaragaye. Pirikirariose itera imiceri cane. Ingwara igira gatatu ni ingwara idakunda kugaragara kenshi, ni ingwara bita cercosporiose, nayo ni ingwara ikunda kwataka umuceri. Ingwara igira kane ni ingwara bita helminthosporiose. Izo ngwara zishika kuri zine ni ingwara zataka umuceri cane, ariko naho zataka umuceri cane ntizataka umuceri cane ku rugero rumwe, kuko ingwara ikunda kubabaza cane umuceri iyo uteye ni iyi virose. Iyi virose iyiteye umuceri vy'ukuri abarimyi bayise ngo ni godoka. Iyo ije mu murima wawe canke iyo iteye umurima w'umurimyi wacu kenshi ataha yikoreye amaboko ntaco yimbura. Ariko pirikirariose iyo iteye imirima turayitereta turayivura yoyo igahera nta ngorane. Rero iyo turiko turatereta pirikirariose igihe usanga cercosporiose, helminthosporiose zose zirimwo gacu usanga kuko tugira traitement systematique duhera ku murima wa mbere iyo dutanguye gupompa tukageza ku murima wa nyuma. Rero iyo turiko turapompa mu traitement systematique yacu dukora ntidupompa umuceri gusa, n'ishamba rikikuje uwo muceri turaripompa, kuko nk'iyo ari ingwara zituruka ku bukoko. Iyo upompye imirima gusa, iyo turiko turapompa ubukoko buca buhungira mu ishamba. Iyo rero burya bukoko buriko burahungira mu ishamba rirya shamba nturipompe, uca usanga inyuma y'imisi mikeyi bwa bukoko bwongeye kugaruka muri vya biterwa vyacu. Niyo mpamvu tusha tugira traitement systematique kugira ngo aho buhungiye hose tuhakubita umuti tubwice bupfe. Nizo ngwara zigunda kwataka umuceri mugabo hariho nk'uciye yibaza ati mbega nibihe bimenyetso vyo kwereka izo ngwara imwe iyo yose bivanye nuko yatatse igiterwa c'umuceri. Kubivuga gutya biroroshe, ariko urashobora gushaka kuritera ugasanga uravyitiranije, kuko no bisigura kandi ndaza kubisigura, ariko hari igihe ushaka kuritera ugasanga hariho ibigomba gusa navyo. Rero nk'akarorero nk'iyi virose iyo yatatse umuceri kenshi usanga usa na jaune, usanga wahishiye wabenje usa n'umutoto uhishiye. Nico kimenyetso ca mbere c'iyi virose. Ariko kandi hari igihe umuceri uhishira atari virose ugasanga umuceri urashonje
rero iyo umuceri washonje uriko uragera kure usanga wahishiye. Rero niyo mpamvu tuguma hafi y'abarimyi nk'abafundi b'indimo, tuguma hafi y'abarimyi kugira ngo umurimyi agize ikibazo aca amuhamagara kugira ngo ndamwereke itandukaniro riri hagati yo gusonza n'iyo virose iba yateye umuceri. Mugabo ikimenyetso nyamukuru c'iyo virose no guhishira umuceri usanga wabenje usa n'umutoto yishiye. Hanyuma ikimenyetso kigira kabiri c'iyi pirikirariose, abantu babaye ahantu barimo ibitoki usanga umuceri ufise amababi nkajya y'ibihunda. Ibihunda by'ibitoki kenshi usanga bigomba gusa na kaki. Rero igihe nk'akarorero kuko iyi ndwara bita pirikirariose ifatira mu bice bitandukanye by'umuceri. Hariho pirikirariose de feuille, pirikirariose de cou, ni kuvuga ifatira mu bice bitandukanye. Iyo rero iyi pirikirariose yafatiye nko ku mababi, pirikirariose de feuille, usanga kenshi amababi yabaye nk'ibihunda, ugasanga harimo ubudomagu bwagutse busa na kaki. Iyi pirikirariose ni indwara mbi nayo nyene ikurikira iyi virose, kuko kenshi iyo yateye mu muceri ushobora kwimbura amapepo kubera ko utayimenye ngo uyitrete. Hanyuma ushobora kucumbaza ati mbega ko atubwiye yuko muyivura canke mushobora no kuyikingira mukoresheje ipompa, mukoresha imiti imeze gute? Imiti turiko turakoresha mu gupoma imirima y'abarimyi dukurikirana, dukoresha kenshi umuti bita kitaze, urayivura cane. Urashobora kandi kuvura ni cercosporiose ni elementosporiose. Mbega ni ryari bashira ifumberi mu murima w'umuceri? Bijanye n'ifumbera ry'igiterwa c'umuceri riba mu bihe bitatu. Igihe ca mbere bafumbera umuceri, umunsi wa mbere uteragiye niwo munsi wa mbere wiyumvira gushiramo ifumbere. Ifumbera rigira kabiri turifumbera mu ndwi zitatu twarateragiye. Ifumbera rigira gatatu turifumbera mu ndwi zitatu twarafumbiye irya kabiri. Ifumbera rya mbere bagita engrais de fond, iya kabiri bayita engrais de couverture, ni ya gatatu ni engrais de couverture. Ni kuvuga première application y'ifumbire ni engrais de fond. Ndiko ndabivuga mu Gifaransa mugabo abarundi benshi, abarimyi benshi barabizi, turababwira yuko iyi engrais de fond ifumbire dushiramwo iyo duteragiye. Hanyuma kandi iyi fumbire rero rya kabiri tuyigira mu ndwi zitatu twarayitubagaye, twarayidukuyemo ibyatsi. Hama kandi ntidushobora gufumbira ahantu tutateguye ngo tumanze dushiremo amazi. Hategerezwa kuba harimo amazi makeyi, amazi ushobora guhonyanga, bavyita utuzibaziba. Geremo harimo utuzibaziba tusha tubagara, hanyuma duhejeje kubagara tukasha dushiramo ifumbera rya kabiri. Hanyuma ifumbera rigira gatatu kogwa mu minsi 21 twafumbiye irya mbere canke mu minsi 42 twarateragiye. Mbega n'ubuhe bwoko bw'ifumbire mukunda gukoresha? Ubwoko bw'ifumbire dukunda gukoresha turiko turakoresha muri bino bihe ifumbire ikorwa n'uruganda rwacu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari ifumbire bita imbura n'ifumbire bita bagara. Izo ni ifumbire ziriko zihingurwa hano iwacu turazikoresha. N'ifumbire bita ire, ifumbire va hanze. Iyi rero iyi fumbire yacu tuyiharura ku hegitari nkuko nabivuze. Mu ifumbira rya mbere umurimyi afise hegitari akoresha imbura ingana n'ibiro 136. Mu ifumbira rya mbere nyene ntidukoresha imbura, turayivanga na bagara. Aca akoresha bagara ingana n'ibiro 110 ku hegitari. Mu ifumbira rya mbere nyene irya bita engrais de fond turakoresha ifumbire bita ire ingana n'ibiro 2. Rero ca dufata irya imbura n'irya bagara n'irya ire tukazicanga muri rya engrais de fond. Ni kuvuga dufata ibiro 136 vya imbura, ibiro 110 vya bagara n'ibiro 2 vya ire. Tuba dufise ihema, iyo mifuko yose tukaja turundaho, tukaja tubicanga urya musi rero wo guteragira tubisanzaza mu hegitari yose. Hama mu ifumbira rigira kabiri turakoresha muri kijya kiringo navuze c'imisi 21 turakoresha ire ingana n'ibiro 55 mu hegitari. Mu ifumbira rigira kabiri nta yindi fumbire dukoresha uretse ire yonyene, ivyo biro 55. Hama mu ifumbira rigira gatatu naho nyene dukoresha ire yonyene. Irya bagara na imbura ntizigaruka, zikora muri engrais de fond gusa. Muri rya fumbira rya mbere twavuga niho tuzikenera. Rero mu ifumbira rigira gatatu dukoresha ivyo biro 55.
mbega urashobora kwibaza ati mbega ihegitari bingana gute? Ihegitari na maare 100, ni kuvuga imetero 100 ku 100. Mbega ubwo bwoko bw'ifumbire ko hariho igihe bumwe budakora n'ubundi bukora butandukaniye hehe? Mbega ni kubera iki mu butandukanya muri uko kushira mu giterwa cy'umuceri? Ubijanye n'intuze n'ubutandukanire bw'aya mafumbire biratandukanye by'ukuri kuko nimba batubwira ko dukoresha imbura, bakatubwira ko dukoresha bagara, bakatubwira ko dukoresha ire, nuko ifumbire yari yo yose irafise ikimaze, irafise igihe ikora, irafise n'iki ishoboye gukora. Rero mwizi fumbire zitatu hariho ifumbire idufasha, hariho les engrais fixatrices de la plante, idufasha guhagarika igiterwa, idufasha kugira ngo igiterwa iyo gihagurukana inguvu kandi gishobora kurinda l'averse, ni kuvuga umuyaga. Igihe rero igiterwa utagihaye iyo fumbire ituma gihagarara, gishobora no kurinda umuyaga. Iyo umuyaga uje ushobora kugihenura byoroshe kubera ko kitarose bijye bituma kirinda. Ni vya bindi muri ya ntango yacu twavuze yuko igiterwa ari kinyabuzima, nkuko natwe nk'abantu dufise ubuzima hariho ibintu dukenera, ibyo bita ndema mubiri, ibyo bita nsanganyangaburo, ntanga nguvu. Rero muri cya giterwa cyacu uko ari kinyabuzima naco nyene kirakenera ndema mubiri, kigakenera ntanga nguvu, kigakenera nsanganyangaburo. Ivyo vyandema mubiri, ntanga nguvu, nsanganyangaburo byo tuca tubirondera mu mafumbire. Ni kuvuga igiterwa utagihaye ntanga nguvu, utagihaye ndema mubiri, utagihaye nsanganyangaburo, hariho ivyo naco kitaguha kubera ko kitabironse. Rero ivyo byose bikoraniye muri ya mafumbire ya imbura, ya ire, ya bagara. Rero nk'akarorero imbura n'iyibagara iradufasha kugira ngo igiterwa gihagarare neza, kandi iradufasha niyo hageze ko igiterwa giserura ivyamwa bikazoza bivyibushe, bishobora no kugira ico bitarandema. Iyi landema arizinage, iyo umurimyi kenshi uzosanga abarimyi bariko barishima canke bashima Imana ko umuceri wabo ufise randema. Randema rero irakomoka ku bintu byinshi, irakomoka ku mafumbire barakoresheje, hamwe bita ntanga nguvu na za ndema mubiri na za nsanganyangaburo. Igihe rero utakoresheje ifumbire ikwiye ugakoresha nk'akarorero nka ire gusa, ni kuvuga ire ni fumbire ifasha igiterwa kugira ngo gitotahare, nta bindi bintu no kugira ngo kivuduke. Ire yasira la croissance de la plante. Mugabo ibizotuma igiterwa kigira inguvu, gishobora kuvyibuha, gishobora kuremera kigeze ku mashini, ni imbura n'iyibagara. Mbega nkuko atubwiye ko igiterwa cy'umuceri naco gikenera ivyo bintu vyose kugira ngo kibeho, mbega gikenera amazi angana gute? Ni ryari bavomera? Mbega gikenera n'izuba bingana gute? Kubijanye n'amazi twarize mu ishuri kandi turabibona n'ubu turi kuri teleko batubwira ko mu ishuri que la plante de riz est une plante aquatique. Nivyo, ariko ugiye kuraba igiterwa c'umuceri ugihaye amazi menshi urashobora kucica. Kurya umuntu ashobora kunigwa n'amazi yo yadumbukiye mu mazi menshi. N'igiterwa c'umuceri iyo ugihaye amazi menshi urashobora kukiniga. Igiterwa c'umuceri iyo ugihaye amazi menshi nikivyara neza. Igiterwa c'umuceri iyo ugihaye amazi menshi urashobora no kukibura kigapfa kigahera. Mugabo igiterwa c'umuceri iyo ugihaye amazi ashoboka ariko urugero rwiza, vy'ukuri ni igiterwa kikuvyarira abana benshi. Abana b'umuceri babita letare mu Gifaransa, kiguha amatare menshi. Rero mbega gikenera amazi angana gute? Hariho amazi atarenga kuri kole. Amazi amaze kurenga hajya ku gitsina c'umuceri, ni kuvuga umuceri ntushobora kuvyara widegemvye. Kandi iyo umuceri twawuteragiye ntuvyare, ni nk'uruhombo rwa mbere rukomoka, kuko umwimbu w'umuceri tuwitega iyo umuceri wavyaye. Bisigura rero iyo umuceri tutawuhaye amazi akenewe, tukabona amazi tukayigina, arashobora kutwicira. Rero duhamagarira abarimyi cyane tugahanura abarimyi igihe cose kuraba mu murima ntihabura amazi ariko hatume haboneka utuzibaziba. Tujya tuzibaziba rero turatuma umwimbu uboneka kandi turatuma igiterwa tudashobora kucica. Hanyuma wavuze muti mbega igiterwa c'umuceri kirakenera izuba? Egome cyane. Igiterwa c'umuceri kirakenera izuba kuko iyo igiterwa c'umuceri kitaronse izuba hariho ibintu kidashobora kuronka. Hari ibintu twize mu ishuri byita chlorophylle.
ibyo ntibiboneka iyo tutaronse izuba. Kuvuga igitego c'umuceri kirakenera umuco kugira ngo kibandanye kibaho neza. Batubwiye ukuntu bashobora kwitaho umuceri, mbega ni gute rero iyo igitego cyamaze kucitaho bice bibandanya bikurikira igitego kimaze kwerekana ivyamwa? Ikindi ca mbere cyo twomenya imbere yuko dutandukira kuri ico, imbere yuko igitego kitwereka ivyamwa hasigaye ukwezi kugira ngo tugisarure. Yaba imbuto inyaruka, yaba imbuto iteba, itangura kwerekana ivyamwa. Ubonye imbuto yariyo yose y'umuceri irinze itangura guserura ivyamwa vyayo, ni kuvuga ijya mishishi itanguye guseruka, haba hasigaye ukwezi kugira ngo kwimbure. Rero iyo umaze kubona yuko umuceri utanguye gutwarinda canke ugira utangure gutwarinda, niho dushira mu rya fumbire ya gatatu. Iyo umuceri ugeze muri stade bita initiation paniculaire, niho ca dushira mu rya fumbire ya gatatu ariyo ya nyuma, kugira ngo ize gufasha camwa cacu twipfuza kize gisohoke gifise vitesse yo gusohoka, kandi kize gisohoke gifise aho gikura ivyo gifungura bikwiye. Hanyuma rero igihe dukurikiranye neza icamwa cacu canke igiterwa cacu c'umuceri, by'ukuri tuba dufise amahirwe menshi cane yuko tuzimbura umuceri mwinshi cane. Ubuze mwese dukunda ibikorwa, kuko nivyo biduteza imbere, bikatuzigama iminsi yose, bikatuzigamira n'abacu, iterambere ry'igihugu cacu. Nandirize uburamuko. Reka ndabibutse ko muri ko mutega amatwi Radio Black FM, ikiganiro ni Rimahorore Kijambere, muri ko murashikirizwa na jewe Trezor Ngoga, abandi kumwe n'umufundi w'indimo Bofisi Niyunge ko asanzwe akurikirana abarimyi b'umuceri wo kumubone. Mbega ni gute basarura umuceri? Hageze ko dusarura umuceri turaraba, kuko mu gihe c'isarura umurimyi arashobora kuhahombera naho nyene. Twavuze yuko umurimyi ashobora guhomba bivuye kubera ko yateragiye ateba, bivuye kubera ko yashizemwe amazi menshi, ariko no mu gihe c'isarura umurimyi arashobora kuhahombera igihe atamenya umunsi wo gusarura. Kugira ngo umurimyi yiyumvire gusarura, nuko umurima wiwe ubugeze hagati y'ibice 90 na 95 kwijana. Ni kuvuga ujya mushishi haba hariho intete ziri inyuma ziba zitarera neza, kuko iyo urindiriye ngo izi ntete ziri inyuma zere zose ngo umushishi uzosanga usa na jaune, haba hariho izatanguye gusha ziba zaratanguye guhunguruka. Rero niyo mpamvu tuca tubwira abarimyi yuko igihe cyo kwimbura ni igihe ubonye ko umushishi wawe ugeze hagati y'ibice 90 na 95 kwijana, ico gihe uca utangura kwiyumvira kwimbura. Mbega mubigenza gute mwebwe iyo muri kumurimbura muri koperative akeza kabarimyi b'umuceri bamubona? Twebwe muri koperative iyo turiko turimbura umuceri, abarimyi byo ngahi wacu kubera ko ataburyo tudufise canke tutaratera imbere cane, dukoresha bwa buryo bwa kera kuva kuri basokuru bakoresha, n'uyu munsi nibwo dukoresha. Usanga abarimyi bariko bagenyesha ico bita agakero, baba bafise ubukero, abakozi nibwo bakoresha, kandi navyo biri mu bituma abarimyi bahomba cane. Koresha ubukero bakawukera, bahejeje kuwukera bagenda bararyamika hasi, hari igihe usanga agenye harimwo amazi, ariko kenshi dukunda kubabwira abarimyi yuko hasigaye indwi kugira ngo ugenye ucukuramwo amazi, kugira ngo hagere ko batangura kugenya bakuyemwo amazi, kugira ngo niba uryamika hasi niba uryamike mu mazi. Igihe rero bariko baragenya ujya muceri bawukera n'agakero, bagenda bararyamika inyuma yabo. Iyo bahejeje rero kugenya, umurimyi aba yateguye amahema, bahejeje bakaca baryamika kuri ya mahema, baca bazana ivyo bita imashine. Navyo izo mashini bazana sibindi namabuye baca bazana canke ibigiga vy'ibiti kugira ngo bawukubitireko babone ukuntu mvako. Rero ibijanye no kugenya nuko bigenda. Iyo bahejeje kugenya baba hariho imifuko, baca barongera mu mifuko, baheza gushira mu mifuko bakaca bawujana, bamwe bawujana ku mamashini, abandi bakawuzana ngaha kuri hangare ya koperative,
akaba ariho banikira, bahejeje kwanika bagaca bawushira muri stoke tukababikira. Batubwiye yuko uburyo musaruramwo umuceri hariho uruhombo rugaragara bivanye nuko atabikoresho bikwiye mufise, mbega ni nk'ikihe kintu ubona copunguza uruhombo muri ico gihe c'isarura? Abazungu bakunda kutugendera ngaha kuri koperative iwacu ku Mubone barabiberetse, hariho kugwa abayapani baje gukorera hano iwacu, twaragerageje turabitura turabereka ko hariho uruhombo abarimyi bariko baragira rukomoka ku bukene bw'ibikoresho vya kijambere twategerezwa gukoresha kugira ngo punguze uruhombo. Ivyo navyo si bindi, twarabibasavye ariko nta nyishu babiduhereye, batweretse ko bizimvye cane, ariko natwe abarimyi iyo bariko baratubwira uruhombo rukomoka kubu buryo bariko barakoresha bwo kugenya bwa kera turabatahura cane, ariko bikatubabaza mu mutima kuko tubura inyishu z'ivyo bariko baratubwira batwitura. Rero uruhombo navuze yuko ari uruhombo rukomoka kuri ibi bikorwa bakora, kubera ko usanga bariko bagenya bakoresheje ubukero. Kugira ngo rero turupunguze ubwo ruhombo nuko tworonka amamashine bita amamoissonneuse batteuse. Hariho amamashine twabonye igihe duheruka muri formation mu Buyapani, bo barateye imbere, baba bafise amamashine amamoissonneuse batteuse, hageze ko bimbura bazana amamashine akaba ariyo yimbura. Amamashine aragenya, yaheza kugenya ikigenda ikubise umuceri ikawukubitira indani mu mashine, ni kuvuga hasohoka ya vyatsi, hakongera hagasohoka na bijya bihumbwa y'ibipepu, agaca hongera hagasohoka ku rundi ruhande umuceri w'imbunya umeze neza. Kandi vy'ukuri nta muceri utakara kuko umuceri wose imashini iba yatamiye urya wose weze iwuzana kurya nyene umeze neza. Rero twebwe ikintu tubona ko copunguza uruhombo muri iyi koperative ya Mubone nuko hoboneka nk'abagira neza bakaduha nk'ayo mashine agenya, akongera agakubita, akongera agapakira no mu mifuko. Ivyo tubironse vy'ukuri vyopunguza uruhombo rwinshi cane duhura nago iyo tugiye kwimbura. Murakoze. Batubwiye yuko iyo abarimyi b'umuceri ngaha ku Mubone bahejeje gusarura umuceri wabo, bamwe bagutwara ku mamashini abandi bakazana ngaha mukababikira. Mbega ni gute umuntu ashobora kubika umuceri neza ntuhure n'ikibazo? Nagomba manze nsubire gatoyi kubijanye no kubika umuceri kugira ngo ntuhure n'ikibazo. Ibibazo vya mbere iyo umurimyi yimbuye umuceri ashobora guhura navyo nibazo vyo kwanika. Iyo umurimyi yanitse umuceri nabi arashobora kuvunagurika, nico n'ikibazo umurimyi ahura naco. Hanyuma kubera ko mu buryo bwacu bwo kwanika turacafise ivyo dukenye kuko nta ma aire de séchage dufise, nta bibanza vyo kwanikiramo dufise. Usanga banikira bamwe hasi, abandi bakanikira mu mabarabara, abandi bakanikira mu bihema, abandi bakanikira ku mbuga iwabo, ni kuvuga bawanikira en désordre. Rero ivyo biratuma umurimyi navyo nyene ahomba. Yarimbuye n'ivyo yarahombeye mu murima, mugabo agira asubire guhombera mu gihe cyo kwanikira kubera ko yabuze ikibanza ciza cyo kwanikira. Rero baranika mugabo ugasanga ariko banikira mu ibarabara, imiduga irarengana, murajya amapine ugasanga ajya amapine arayoye umuceri kuko imodoka iciyemwo umuceri uramata ku mapine ukagenda urasanzara mu ibarabara. Abantu baciyemwo mu birato usanga wafashe ukagenda urasanzara mu ibarabara. Amakinga, amamoto n'ibindi bintu beciyemo ugasanga umuceri uruhombo ruguma rwibonekeza. Rero turasaba by'ukuri nimba rino ryacu hari n'ahandi rizoshika, umurimyi aracakinira gufashwa cane gose kugira ngo uruhombo rugaragara ku murimyi iyo yarimye rupunguke. Kubijanye rero kubika umuceri byo punguza uruhombo iyo bawuzanye mu mahangare de stockage birafasha kuko turawubabikira neza, tuba dufise amaparete. Hanyuma hariho amakondisyo twisunga iyo twawushize muri hangari. Kirazira ko umufuko w'umuceri ukora ku ruhome, hariho amasantimetero dusigaza hagati y'iparete n'uruhome kuko umuceri udugira ku iparete. Kirazira yuko umuceri tuwushize muri stock tuwushira hasi, tuwushira ku maparete twirinde imidite burya bukanye. Hanyuma tukirinda kuwushira ku ruhome kugira ngo bwa bukanye bwokomoka ku ruhome ntibugaruke kandi usatira wa muceri wacu. Hanyuma kandi umuceri imbere yuko tuwushira muri hangare de stockage hariho ama pourcentage ya humidité tugira. Turaraba ko umuceri wumye, tuba dufise ama humidimetre canke ama hydrometre turashiramwo tukaraba mbega uyu muceri tugira dushire muri hangare de stockage utekeye amazi angana gute, wumye ku rugero rungana gute.
ni kuvuga iyo hydrometre yacu canke imidimetre yacu itweretse ko umuceri uri kuri 12% turashobora kuwubika nta ngorane. Iyo imidimetre yacu itweretse ko umuceri uri kuri 14% turashobora kuwubika nta ngorane. Mugabo umuceri uri kuri 14% n'umuceri uri kuri 12% ntubikwa co kimwe, kuko umuceri uri ku rugero rwo ku bice 12% ashobora kuwubika igihe kinini ya cane, ariko umuceri uri ku bice 14% ntushobora kubika igihe kinini. Rero ukwanika kwacu k'umuceri tuwanika cane canke tukawanika buke twisunze igihe tuzomaza muri hangare de stockage. Ega umuceri uri muri hangare de stockage urashobora guhungirwa canke bigenda gute? Muri make umuceri uri muri hangare de stockage hajya umuceri ufise urukoba rukomeye cyane. Kenshi nta matrete maba umuceri twashize muri hangare de stockage, kuko rujya rukoba rwawo sindabona gakoko karutoboye ngo kinjira indani konona. Umuceri ufise urukoba rukomeye cyane, hajya uri muri rujya rukoba ubukingiye. Hanyuma ikindi naco tuwanika kwizongezo kugira ngo tunawukingire nawo nyene burya. Urakoze cyane. Inyuma yuko tuganiriye, mbega hariho nka kamo ushobora kuba wotera abarimyi bazokumviriza kino kiganiro canke se nico ushobora kuba usaba kubwo iterambere ry'abarimyi b'umuceri? Icambere na mbere coco mpamagarira abarimyi canke akamontera abarimyi nuko ukwijukira kurima kijambere. Umwimbu wose dukeneye, nimba umurimyi canke n'uwipfuza kuba umurimyi yipfuza kuzotera imbere biciye mu burimyi, nuko yorima kijambere agakurikiza impanuro z'abagoronome tuba turi ku rubuga, kuko iyo benshi bakurikije impanuro z'abagoronome tuba twabahaye, benshi baranaza kutubwira ati by'ukuri bya bintu mutwigisha nivyo. Turahamagarira rero abantu gukurikiza impanuro tubaha, kumenya mbega no kengeza ryari, mbega no kora iki kugira ngo umurima wanje umere neza, mbega no teragira ryari, mbega no teragira kuri santimetero zingana gute, mbega no shiramwe ifumbire ryari, mbega gukurikirana umurima birakenewe. Hama akamo mpamagarira abarimyi barima bafise ubundi buzi, ni vyiza cyane kurima ufise akandi kazi, ariko ni vyiza cyane kugendera igiterwa cawe kugira ngo muyage naco, umenye ibyo kivuga, umenye ibyo gikeneye. Nababwiye ko igiterwa c'umuceri ari kinyabuzima, kirakenera suivi cyane. Uzorabe mu miryango iwacu natwebwe usanga dufise abakozi. Iyo umukozi umurekera umwana n'ivyankenerwa vy'umwana, hariho ivyo umukozi adaha umwana kubera ko nyene umwana atari hari. Rero abarimyi bakunda kurima umuceri batawuba hafi, usanga baba bafise ibindi bibafatira nk'ubuzi. Ndabahamagarira kuba hafi y'ibiterwa vyabo, kuko ivyo duhamagarirwa kuha ibiterwa ntidushobora kumenya ko ibiterwa vya bironse igihe tudakurikirana ngo tube hafi y'ico giterwa turabe yuko ivyari bikenewe guhabwa ico giterwa ko vyagihawe bikwiye. Kuko abarimyi benshi uzosanga bafise abakozi abakoresha ntabe kuri tere. Rero igihe utabaye kuri tere wewe nyene igiterwa urashobora guhomba bivuye kuri wewe, kubera ko utabaye hafi y'igiterwa cawe ngo muyage canke ngo umenye ico gikenewe. Rero ndahamagarira abarimyi kuba hafi y'ibiterwa vyabo, hamwe nuko tubibigisha barashobora kubibwira abakozi babo canke abakoresha, gasanga umukoresha ntabikurikije nkuko twabivuze. Rero turahamagarira abarimyi kuba hafi y'igiterwa cane kugira ngo bacumvirize ivyo gisaba. Aha niho turangirije kino kiganiro Rimahorore kijambere cyo kuri uno munsi, aho twari kumwe n'umufundi w'indimo Bofisi Niyungeko, akaba yatuganiriye ku ngwara zifata umuceri, kukungene bazivura ndetse no kukuntu bafumbira umuceri. Tugushimire cyane ku mwanya waduhaye, turiko n'undi munsi twazohakenera muzotwitaba. Murakoze cyane, reka nandi ndabashimire kubwa kino kiganiro. Mwipfuje yuko abarimyi benshi bomenya ubuhinga bushasha bwo kurima kijambere, kandi kubwa kino kiganiro mwashizeho kugira ngo nabipfuza kurima bamenye ukuntu bo bibamo n'ukuntu bo byinjiramo. Turabashimira cyane, turabasaba yuko bazokurikiza cyane ibyo twavuze kugira ngo baze bashobore kuronka umwimbo mwinshi cyane. Murakoze. Trezor Ngoga nariko ndakiremesha, ndabasezere ndabashimira, ndabipfuriza kugira amagara meza no kubandanya mukurikirana ibiganiro vya Radio Black FM. Muhejeje gutega amatwi ikiganiro Rimahorore kijambere, mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Black FM.